Nshuti namwe bagenzi muriko muradukurikirana turabaha ikaze mu kiganiro intwaro nziza mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bw'intwaro ya hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Mu kiganiro c'uno musi tubashikana mu ntara ya Ruyigi muri site y'impunzi ya Nyabitare ahari haramutse hakigwa abarundi bahungutse bava mu gihugu ca Tanzania. Umupfasoni yaserukiye ishirahamwe rya Korea ryafashije mu kubaka inyubakwa zo muri iyo site yaratumenyesheje icyatumye bafasha muri ico gikorwa. Asubirwamwo mu rurimi rw'ikirundi na Lieutenant de Police Tuyisabe Anne-Marie. My name is Shin-ha Kim. I'm a country director of KOICA Rwanda office. Actually today we are here. Nitwa Kim nkaba ndongoye ikigo KOICA ishami rikorera mu Rwanda. Uyu munsi turi ngaha ngo dukurikirane ivyaranguwe n'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR y'Uburundi n'ubuyobozi bukuru bujejwe gutahukana no gusubiza mu zabo impunzi ku mfashanyo y'ikigo KOICA. Tugize amahirwe rero twibonera inyubakwa nshasha zigenewe guha uburaro bwiza abahungutse, ibikoni, ububiko bw'ibintu n'ikibanza cyo kuyobora abahungutse bava muri Tanzania. Vuba iki kigo giheruka kugururwa ku mfashanyo y'ikigo KOICA. Nezerewe cyane rero kubona abahungutse benshi boroherwa gutahuka bagashika bakigwa mu nyubakwa nziza mu minsi bamara muri iki kigo. Ariko turacabona ko hari imfashanyo nyinshi zigikenewe nk'amamatera yo kuryamako, ibikoresho n'uburaro bishemeye n'ibindi. KOICA rero yiyemeje kuguma ifasha iki kigo kugira kigume cakira abaje. Hakaba hari n'ikindi imakamba n'ahandi bakirira abava mu bindi bihugu. Leta itegekanya ko abahungutse bava muri Tanzania, Kongo, Uganda, Kenya n'u Rwanda bogaruka mu mahoro n'umutekano ngo batangure ubundi buzima bushasha. KOICA rero yizera ko izofasha mu kubatahukana bageza mu gihugu no kubageza mu mihana yabo. Murakoze cyane, turizera ko abahunguka bazogira ubuzima bwiza mu Burundi. Thank you so much, and then we hope that the returning can have a good quality of the life. Brigitte Mukanga Eno kaba aserukira igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi mu Burundi HCR yaramenyesheje icyatumye impunzi nyinshi ziriko ziratahuka. Aramenyesha n'ingene iryo shirahamwe aserukira rifasha abo bahungutse. Asubirwamwo mu rurimi rw'ikirundi na Lieutenant de Police Tuyisabe Anne-Marie. Bonjour, je m'appelle Brigitte Eno. Représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Burundi. Là, je suis au centre de transit de Nyabitare, où nous venons de recevoir un convoi des rapatriés en provenance de la Tanzanie. Mwaramutse, nitwa Brigitte Eno nkaba serukira ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi mu Burundi. Ahandi mu kigo gishikiramwo impunzi gifata kibanza ca Nyabitare, aho duhejeje kuronka umugwi w'abahungutse bava muri Tanzania. Uyu munsi dufise abagera kuri ku 360. Twokwibutsa ko ari kuva habaye ihimiriza muri Munyonyo inyuma y'inama yahuje ibihugu Burundi na Tanzania hamwe n'igisata c'ishirahamwe jejwe gutabukana impunzi HCR. Twarumvikanye rero ko twokora ihimiriza ryo guhunguka. Ubu rero turabona ko hari benshi bariko barataha. Turaronka imigwi ivuye Tanzania no mu bindi bihugu bibanyi nka Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, Kenya, Uganda n'u Rwanda. Turaronka nk'abagera ku 1000 bahunguka ku ndwi. Twaronge
twarongereje kandi n'impamba y'abahungutse kugira biborohere kwitunganya bagishitse iwabo, ikaba yashizwe ku mafaranga angana n'200 y'abanyamerika ku muntu tutaravye imyaka canke igitsina, biciye kandi mwishirahamwe ritanga imfashanyo mwishirahamwe PAM. Turabafasha ivyo gufungura vy'amezi 3 ya mbere ku batahutse. Ku kigo ca Nyabitare cari kimaze igihe carugawe, twararonse ifashanyo igihugu ca Korea biciye mu mugambi Koicha. Ubugiserukira akaba ariko aragendera iki kigo uyu munsi. Twarashoboye gusanura inyubakwa zimwe zaho mu kigo ca Nyabitare n'ibindi biri mu gihugu bigera kuri 5. Turafise iki kiri ngaha Nyabitare, ikiri Makamba Gitara, ikiri Bujumbura kubaje n'indege bava muri Kongo na Kenya, n'ikiri Ikinazi Muyinga. Ivyo vyose ni kugira ngo abahungutse bakigwe neza mwiteka nitekane, uko icuka carahindutse biboneka uravye kuva bahunze mu mwaka wa 2015 n'ubu akaba arico gisigura irihunguka. Murakoze, tukaba duhamagarira abandi guhunguka, nta na hamwe hangana n'imuhira. Merci beaucoup. Nous encourageons évidemment les autres réfugiés qui sont encore dans les pays d'asile, qui hésitent à venir voir. There's nothing like home. Home, sweet home. Bimenyimana Nestor, umuyobozi mukuru mu gisata kijejwe gutahukana impunzi no gusubiza mu zabo abahungutse, yaratumenyesheje ingene bakira izo mpunzi n'ingene bafasha kugira baje kubandanya ubuzima. Yarashimiye ishirahamwe Koika ryafashije mu kubaka aho izo mpunzi zishikira n'ibikorwa bindi bamaze kurangura muri ico gisata. Yarateye akamo abarundi bakiri mu buhungiro ko bohunguka. Twagendeye iki kigo cyo kwakira abarundi bahungutse bavuye na cyane muri Tanzania, Cinyabitare muri commune Gisuru, intara ya Ruyigi. Twaje kugira twakire abarundi bene wacu bahungutse. Tukaba twakiriye abarundi bahungutse ejo bangana 390. Bakaba baje bavuye mu gihugu ca Tanzania nkuko nabivuze. Ngaha bahamara amasaha arenga 48 kugira batunganirizwe mu bijanye no gutekererwa bizobafasha mu misi ya mbere. Nkibutsa ko tubatekerera ibifungurwa n'ibitari bifungurwa, mbere ndetse tukaba hano dufaranga twebwe dufata ko ari umutahe w'ibanze. Ibifungurwa tubatekera ibizoba amaze amezi 3, hama ku mafaranga uhungutse wese tumuha amafaranga angana n'200 y'amanyamerika, amadolari y'amanyamerika, mugabo tugaca tubavunjiriza mu marundi ku giciro ca banki nkuru y'igihugu. Kandi aronka ubukuze mbere n'umwana ntituraba imyaka. Ayo mafaranga rero tukaheza tukabahimiriza ko yobabera umutahe w'ibanze kugira ngo bashobore kwiteza imbere, baje ku rugero rumwe n'abandi bene gihugu basanze ngaha mu gihugu. Nkuko mwabibonye twaje tuzananye n'abashitsi, bo muri Korea, baraserukira ishiramwe Koika ifise icicaro mu Rwanda. Bakaba baje kugira bashigikire uyu mugambi wo gutahukana impunzi no kuzishikana mu vyazo. Tukaba tubashimira cyane ku bikorwa bamaze gukora nkuko mwabibonye. Ngaha twarashoboye kubaka inyubako zitari zike mu buhinga bugezweho, mbere ndetse kikaba igice ca mbere. Ubu tukaba tugiye no kubandanya twubaka n'izindi nyubako. Rero kubera abarundi bahunguka ku rugero rukwiriye, turatera kamo n'abandi bafasha kugira ngo babandanye bashigikira uyu mugambi wo gutahukana impunzi, ndetse bashigikire no mu kubashikana mu zabo, kuko iyo abahungutse badashikanye mu zabo vyiza bituma n'abari mu buhungiro badafata ingingo yo gutaha. Ndabibutse ko twakira abarundi bahungutse hafi imisi 4 kundwi, kuko kuwa kabiri turakira abarundi bahungutse bashinga hamwe kino kigo Cinyabitare. Kuwa gatatu dusha twakira abarundi bahungutse bavuye muri Tanzania binjiriye mu kigo Gitara muri Makamba commune Mabanda. Turaheza tukakira n'abandi barundi bahungutse bazananye za Uganda mu Rwanda bakinjirira aho bita Ikinazi mu ntara ya Muyinga. Tukakira n'abandi bahungutse baje bava mu gihugu kibanye ca Kongo, canke baje n'indege bavuye muri za Kenya no mu bindi bihugu.
bagashikira ibujumbura ku kibuga c'indege tukaca tubakirira mu kigo c'abakira abarundi bahungutse c'Igihanga. Kundwi rero turashobora kwakira abarundi barenga 1000, murumva si bake. Na cane ko mu gihugu ca Tanzania twarumvikanye ko tuja kuco bita promotion mu Kirundi no cita yuko ari ukorohereza cane gose abarundi b'impunzi kugira bahunguke cane. Murumva ko umwanya n'umwanya turashobora kwakira benshi bashoboka, na cane ko Tanzania turafitaniye amasezerano yuko twakira 200 kundwi, 1000 giciye ngaha mu Ruyigi n'1000 giciye Makamba, bakaba 200. Ibyo turiko turabigerageza, tuzobishika kuko nubu tuvugana hariho umugwi w'abarundi twarungitse mu makambi y'impunzi muri Tanzania kugira baje gusigura umugambi wo gutahuka muri ya ntumbero y'ico twita commentaire mu Congereza. Turagenda tukabasigurira tujanye n'abarundi bahungutse, bakababwira ingene igihugu cifashe kugira bafate intumbero yo gutaha. Rero ivyo biyago bibarabandanya kugira turabe ko abarundi bakiri mu buhungiro bohunguka ku bwinshi. Tubonye n'akaryo ko kubatera kamo abarundi bakiri mu buhungiro bafate iya mbere bahunguke ku bwinshi, kuko igihugu c'u Burundi kiri mu bihe vyiza vyotuma koko umurundi atoguma mu mahanga, yohunguka kaza kwifatikanya n'abarundi mu biringo vyimirije vyiza vy'amatora, mu biringo vyimirije vyiza vya rusansuma, kugira ngo ntituzoronke ibiharuro bidatondetse. Bizotuma vy'ukuri n'iterambere ritunganywa dufise ibiharuro vyiza. Turatira akamurira abarundi bakiri mu buhungiro bose bafatiye ya mbere bahunguke ku bwinshi, kugira tubakire. Turavyiteguriye twebwe nabo dufashanya bose, turavyiteguriye kubakira kandi tubashigikire mu byo bazoba bakeneye bishoboka byose. Murakoze. Bakanibona Philbert uwahungutse ava mu gihugu ca Tanzania arashima cyane ingene bakiriwe neza mu gihugu c'amavukiro. Tumaze kubashimira cyane ukuntu mwatwakiriye tukigera ku mupaka, harabayeho umuco wo kutwereka ko twakiriwe nk'abarundi bari barahunze, tukaba twagarutse mu gihugu c'amavukiro twakiriwe neza cyane, turabibashimira. No kuvuga muri make tutarandiriye ibintu ni vyiza cyane, twarakiriwe hano mu bihangare vy'inyabitare, twarafunguriwe, turahabwa imfashanyo zitegekanijwe. No kuvuga mu majambo make ni vyiza gose. Yarerekanye kandi itandukaniro riri hagati y'igihugu ciwe c'amavukiro hamwe naho yahora mu buhungiro. Itandukaniro riri hagati y'iyo twahora mu nkambi twahoramo za Tanzania, mu majambo makeyi imfungurwa madufunguriye dushitse hano sizo twafungura hariya. Cyo ni itandukaniro rya mbere. Irya kabiri, amazi araboneka neza, uburaro ni bwiza cyane, ibintu byose bimeze neza. Yarasabye leta y'u Burundi ko yobafata mu mugongo narijya batanguye ubuzima bushasha. Ego nico bora ico dusaba leta, ubwa mbere na mbere twosaba gufatwa mu mugongo, kuko tugiye gutangura ubuzima butoroshe, kuko ugarutse mu gihugu wari waravuyemo imyaka 9 irangiye, ibintu biba bigoye cyane. Ariko turashima ku mfashanyo z'ibanze twamaze kuronka, twosaba ko no hanyuma uzokomeza badushize ku mutima kugira ngo ubuzima ntibuze butubane bubi cyane. Yarahamagariye abasigaye mu buhungiro ko botahuka kugira bubake igihugu c'amavukiro. Ico twahamagarira ko basigaye nabo hariya ni barabe bafata umugambi wo kujana n'amategeko, nkuko bamabaza kubitubwira ko amahoro mu Burundi yabonetse. Amahoro mu Burundi kabisa, sivyo kubaza sagaseseshwa rumuri, ni byiza cyane, nta kinubwe kihari ku muntu ahungutse. Tubahamagarira gutahuka kugira ngo baze dufashanye kubaka igihugu, kuko ni igihugu ciza cyane, igihugu c'amata n'ubuki nkuko basokuru babitoraze. No kuvuga muri makeya akanyamuneza ni kose, kuko iyo ugomba usubire mu muryango waje uvamwo ni ivyishimo bidasanzwe. Ego abo basigaye inyuma nabo bumve uwo muvuto kugira ngo nabo biyumve ko botahuka. Niyomuco Esperance yarashimye ingene bakiriwe, yongera asaba ko bobandanya babitaho mu buzima bushasha batanguye. Ico dushimye cyane, turashimye kuba mutwakiriye mu gihugu twavuyemo, ariko ikindi naco nagomba kubasaba jewe ku bwanje, hariho nk'abagenzi banje bene wacu tuba twari dusanzwe dufise nk'ikibazo cy'ubugwayi, ugasanga nk'umuntu apokera nk'ibidongi nko ku kwezi
simenya rero ko ngaha mu Burundi muzoshishikara mudukurikirana nk'uko bari basanzwe badukurikirana abaganga bo mu inkambi. Ikindi kigira kabiri, urasanga nk'umuvyeyi ahungukanye nk'abana ugaca usanga uwo muvyeyi nta mugabo bari kumwe, kandi abo bana bakaba bashakirwa kuja kwishure. Rero ikindi naco nabasaba yuko mwozodufasha abana tugahabwa ibikoresho. Ikindi naco nka jewe ubwanje, ikindi naco nobasaba, ndasaba ko mwozomfasha ku kibazo cyuko ngiye kugura parasera mu mahera mwamfashije. Mugabo ikindi naco ndasaba ko mwozomfasha ku kibazo c'inzu, kuko nta parasera nta nzu. Ico naco nyene ndasaba yuko mwokimfashamo, kuko nashimye cyane kuba mwampaye imfungurwa. Mugabo ikindi naco ndasaba ko mwokimfashamo. Yarasavye abasangwa ko bubakira neza, bakabana bafatana mu nda mu kubaka no mu guteza imbere igihugu cacu. No basaba ko twese twokundana tugafatana mu nda nk'uko twese turi bene Burundi, maze tugateza Burundi nabwo bugatera imbere nk'uko mbona Tanzania nayo nyene mbona Tanzania nabo bafatana mu nda nk'uko nabo nyene ari bene gihugu kimwe, natwe tugafatana mu nda nk'uko nagiye nihweza Tanzania ingene bafatana neza ubwabo. Yaramenyesheje nico agiye gukora kugira yibesheho. Jewe ico ntegekanya ca mbere gitumye mva mu nkambi, ngiye kugura parasera nubaka inzu, hama maze kubaka inzu nce ntangura gukora utuntu tw'urudandaza, kuko nivyo niyumvamwo muri jewe noshobora gukora. Nizere yuko ngaha mu Burundi mu gihugu ciwacu ntashemwo ivyo nzokora bizotera bije imbere gusumba. Shugwe ry'Imana Dine nawe nyene yahungutse, yarashimye ingene bakiriwe, yongera rerekana n'akarusho babonye mu gihugu cabo c'amavukiro. Turashimye cyane kungene batwitayeho mu gihugu ca Burundi, kungene mwatwakiriye. Turashimiye cyane amakungu yose yadufashe mu mugongo. Turashimiye cyane n'abantu bose baba badushigikiye kugira dushike amahoro. Ndashimiye cyane ino nkambi nsanzemo, kuko ino nkambi nsanze ifise akarusho gusumbya akarusho nahora ndimo, kubera ngaha bamfashe neza, bampaye ibizomfashiriza abana, eka n'ibindi byinshi baracabandanya badufasha. Turashima muri no misi mike twari tumaranye, kubera nta ngorane yigeze iba hagati ya twebwe na bene, kandi muri iki gihe muba mudufashe mu bwongo, nta kintu na kimwe cyo bari kibi tuba turabona kuva aho dushikiye. Yarashimiye ababafashije kugira ngo bahunguke. Ndashimiye leta ya Burundi idufashe mu mugongo. Ndashimiye abantu bose baba badufashije muri iki gihe cyo guhunguka, kandi ndashimiye cyane abantu bose badufashe mu mugongo, ibihugu byose mwatwitayeho kuva tukiri mu nkambi kugeza no mwanya dusohoye ngaha. Ico dusabye nuko mwadufata mu mugongo nkuko mwagumye mudufata mu mugongo bwa mbere, nkuko muri abavyeyi mugume mutwitayeho, hanyuma natwe mutwereke kungeni ico mutaratwigisha, ico tutize hariya mugitwigishe mwebwe musigaye muri abavyeyi bacu. Yarateye akamo abasigaye mu buhungiro ko bohunguka. Akamo nteye abantu basigaye muri nduta, abantu basigaye muri nduta barakwiye gufatanya natwe, bakava iyo tuvuye nkuko natwe tuvuyeyo, bakazi no mu Burundi, kuko mu Burundi ko twari tuhazi, uko twahumva siko tuhasanze hari amahoro, tuhabonye umengo abantu bafise urukundo rusumba ubwo twari turiyo hariya ubwo badukunda. Ndiho kubgayo Claudine nawe nyene yahungutse ava mu gihugu ca Tanzania, yarasavye leta ko yobashigikira, yongera asaba abasangwa ko bubakira neza. Ikintu nanje nabasaba ko nkaje mpungukanya abana batanu nta se wabo turi kumwe. Rero aho ngiye gushikira kwa papa, hanyuma utuntu bazofasha nguremo akaprasera mandereremo abo bana. Kandi ikindi nosaba, hariho abana babiri navanye no mu Burundi, abana batwaye mu nkambi batanditse. Nk'icyo nosaba, nasaba ko bomfasha nkabandikisha muri komine, hanyuma nkabafasha n'ukungene boza baramfasha, kuko nk'utwo bazompa ndabona tuzohera kuri Nyakazu nyene, bakatwegera cyane nk'impunzi, kuko tutagiye kuronka icepfo n'icya ruguru, hanyuma bakadufasha nk'uko natwe taho
twitura kuri abo bantu nyene baduserukira abakuru bacu. Abo ngiye kwa bwa mbere na mbere ikintu nabasaba nosaba kugira ngo ntibanyikumire kandi nanjye sinabakumire kuko twese turi bene Barundi naho byashyitse tukati igihugu ariko turagarutse nkuko bombona batubone nkuko turi abantu nako tubone nkuko turi abantu twikumirane hanyuma tuvome hamwe batwereke umwongo uhuma n'udahuma hama batubwira ati kino kintu kigenda kunyene hama tubane nkuko n'ubundi kwa dusanzwe twabana. Aranatera kamo abatarahunguka kubohunguka. Ikintu gituma kibakwegera kugumaho abantu bari mu buhungiro cyane cyane ikintu gihari bavuga yuko aho gafashanyo atacyo kubamarira kumbo z'ubukene bafise atamatongo bafise ata kintu bafise bimariye bavuga ati jewe ngiye Burundi canishwa n'inzara canishwa n'ikigoyi kuko maze gushika Burundi kwa duhera bampaye ko cyo duhera nta hantu mbona noba bivanye n'ukungene benshi na benshi bavuga ati nk'ubu bokongeza agafaranga cyangwa bakongeza bakaduha nk'utuntu kutuparasera cyangwa tw'amazu kweri benshi bova ko ikibazo bafise ni cyaho bashikira kuko ataho bafise. Tingira nk'abatoma nawene yahungutse yaragaragaje umunezero yagize mu kugaruka mu gihugu cy'amavukiro aratumenyesha n'ubuzima bari babayemwo mu buhungiro. Kwiyumva n'umunezero mwinshi cyane. Mubona baba yakiriye gute mu gishanga mwiki? Tugishika ngaha baratwakiriye neza cyane. Twahageze hagati ya 5:00 mbe nkayo masaha twari dushitse. Twakira baradudutebe turicara aho dusanzwe baratuyagisha tumaze kuyaga baradusaba ibisabwa impunzi zihungutse baratwigisha inyifato n'ibindi ibyo tubifata nka nkama. Arageze rero umwanya wo gufungura baraduhereza indya turajya baratweka amabombari turakaraba asubiza hanyuma hageze kuryama baraduhereza ibyo kuryama ko turaryama kugera kurono baba babayeho nabi cyane. Igituma baba babayeho nabi kimwe cya kwanza no kumenya kutajya gusenyura kutagira ubwisanzure hagati mu nkambi. Ubuzima bw'abanyeshuri ntagiye kurenganya bigaga bazi nta baburi ibigaba mugabo kwiga bigaga. Yarasabye leta y'u Burundi ko yobandanya kubafata mu mugongo. Icyo dusaba leta urabona umuntu amaze imyaka 9 mu gahinga dusaba leta yuko yotuba hafi kadukurikirana. Icyo twosaba leta twebwe nk'abahungutse leta n'umubyeyi nuko yodukurikirana cyane ku kibazo cy'imibereho yacu abadafise aho boba ikabarosa aho boba. Yaratanze impanuro ku Barundi basigaye mu buhungiro ko bohunguka. Guhunga ni kimwe. Umuntu amenya ububi bwo guhunga amaze guhunga. Ariko ataramenya ububi bwo guhunga yibaza yuko guhunga ari byiza. Icyo nohanura Abarundi nka jewe nuko umuntu yogumya umutima agafatanya n'abandi akubaka igihugu. Handuruka ntera nakamo abasigaye inyuma kuko si heza abasigaye inyuma si heza kwera. Tuti namwe bagenzi mwariko muradukurikirana aha niho ikiganiro cyacu kigarukiye naho ubutaha. Ewe Burundi ngira ndakuri